Mwaramutse mwiriwe bivanye naho muherereye bakunzi ba Asia Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu. Nkuko mubibona no munsi twaronse umutumire tuza kuganira ku bijanye n'ubutumwa bwiwe ndetse no ubuzima bwa kino gihe ndiko ndavuga bwo muri yaba muri Ecclesia yaba mu gihugu cyacu. Nuko rero ntatevye nagomba ndamuhakanya atwidondore. Ego cyane urakoze muvukanyi, urakoze cyane, murakoze namwe bwe mudukurikira aho muri hose. Ndabaramukije ubwe ntisangwa amahoro ya Kristo. Naganze Kristo. Jewe ndi umusacerdote musuku, nitwa Padiri Uwizera Anastase. Nsanzwe ndi umusacerdote wo muri diocese nkuru ya Bujumbura. Navukiye muri paruwasi ya Munanira mu ntara ya Muramvya itarahinduka, ni muri komine ya Rutegama, niyo navukiye. Niho nabatijwe, niho naronkeye rusangi rwa mbere, niho naronkeye amasakaramentu yose, mbere ni naho natiriwe no mu ibanga ry'ubusacerdote musuku. Hari mu mwaka w'1999 neza na neza, hari tariki 17 z'ukwezi kw'indwi muri uwo mwaka w'1999. Abavyeyi banje Lazaro na Burariya ntibakiriho, ariko bari abakristo bakomeye. Mawe Burariya yari umurejiyo, dawe Lazaro bari bwigure yari umumenyeshamana, kandi atari umumenyeshamana wo kw'ishure ritoya ry'Itabariro, oya, yari umumenyeshamana akaba n'umusangiji kw'iparuwasi, ku mugwa mukuru wa paruwasi Munanira. Yaritavye Imana mwaka w'2020, ubundi we yari yagiye imbere. Mugabo nshaka kuvuga ko iyo ry'ubukristu niryo navukiyemwo, naho tari ndusha abandi ubukristu, mugabo navukiye mu muryango w'abakristu. Kugira ngo mwidondoro urakwiye. Ego, murakoze cyane abakunzi ba Asia Vibe TV. Murabona ko twatewe iteka no munsi tukaronka umusaseredoti w'umukama. Nimba mwavyumvise neza murumva yuko ari muri yubile y'imyaka 25. Ugiye kubashikiriza kino kiganiro ni Olivier Ntwari kubwa Asia Vibe TV. Nuko rero pati tudatevye, nk'abanyeshuri bahoze muri za kaminuza, turabibuka mugirisha umwiherero abanyeshuri b'abakatolika bo muri za kaminuza hariya Ivugizo. Rero mwamwibuka nk'uko mwagirize retraite. Nibaza ko sindavyibuka cyane, ariko kubera yuko nibuka ko twasangiye ubutumwa na Padiri Ignace Nkurunziza akiri umwibutsamana wanyu muri za kaminuza. Hanyuma ntaca nibuka n'umugenzi cyadusanganywe, uretse ko twari dusangiye ubusacerdote, twari dusangiye n'umugenzi, cyane cyane umugenzi wo ku mupira w'amaguru. Bihuza abantu murazi ko bitaba binini, mugabo birubaka ubuvukanyi. Ndavyibuka nyene twarasangiye umwiherero mu gihe gishira Pasika mu nzu nyeranda, hanyuma turasangira nyene inyigisho, turasangira ubuzima. Mbere ikintu nibuka cyane ntibagira nuko twari ko tugira umwiherero ahantu ku Manga, ku Kimanga hariya ahanze Ivugizo. Sinovyibagira, kandi ushima ntanavyibagira cyane nuko navuga n'icivugo mwagenderako, ari icivugo mugabo akantu mwagenderako nk'umuvukano ko muri abasamu, bamugira ni basamuragwa b'ijuru. Ego yako karangumyemo cyane sinokibagira, kandi hariho bamwe nibuka namenye kubera uwo mwiherero. Hari n'abandi twasangiye n'ibihe bigoye, bari mu buzima butoroshe, ariko turiko turaganira bikagenda birazinguka buke. Burya umuntu arose ubaganirira arabohoka ku mutima. Benshi ntibabizi, bibaza ngo bakeneye amafaranga, bakeneye ibi, ariko burya ikintu ca mbere nkenerwa cubaka ni ukuronka umuntu akumviriza, ataguciramwo akakureka ukavuga,
hama nawe akavuga mukayaga, Imana igaca ngaho nyene ikabohora, igakura ibihome bimwe bimwe biba biri mu buzima. Tugarutse kuri uwo mwiherero nyene muriko muravuga ikintu mwibuka kari ku manga, ubu hari benshi bazi ko abanyeshure baje muri za kaminuza ibintu vyo gusenga rimwe na rimwe ngira nka batwebwe tuba twibiriye hariya ruguru n'ivyo gusenga biraca tuvyibagira tukaza kuraba amatara. Mwababona gute abanyeshuri bashobora n'uburyo naho bwari bugoye ubuhongira bugora no gusumba kiriya gihe ariko bakitanga bakaza mu mwiherero, mwebwe hari ukuntu mwababona musabikaniriza abandi? Ego cane urakoze. Ikintu ca mbere mu bintu vyankoze ko kiriya gihe naho padiri yari yabimbariye mugabo ngiye kubibamwo nkababona, ikintu ca mbere cankoze ko nuko mwashobora kuba mwahuye ari mwe mwimenye mwikoze mu buryo buke mufise, muga mukabona akamaro k'ico mugiye gukora. Ni ukuvuga ko mwariko murabona ko mutegura akazoza karimo ubuntu n'ubukristu bihuye binywanye bigaca bivyara ubwerane. Ico carankozeko cane kandi caranyubatse, kandi naragikuyemwo n'inyigisho. Nagikuyemwo inyigisho nari rya kirya gihe nari nsanzwe ndi mu gisata ca diyoseze kijejwe inyigisho nkomeza kwemera na liturujia. Narakuyemwo inyigisho nasarikanirije n'abakristu kuri Radio Mariya Burundi, ko nari nsanzwe tufiseho umurongo ducisha ku biganiro n'ijambo ry'Imana. Tukaba twari twagitanguye kugira ngo tugire ibiganiro vyubaka abantu bari kure no hantu mu mahanga. Byaranyubatse rwose inyigisho turasabikanya n'abandi bakristo. N'uyu munsi ndashobora gushinga intahe nkavuga nti abanyeshuri muri za kaminuza hariho ico bafise co kubaka ubuntu mu gihugu, barafise ico bigisha abandi, bakabigisha n'ubuzima barimwo, barafise byinshi bokwigisha urwaruka mbere n'abakuze. Eka kubera iki novuga urwaruka n'abakuze gusa, erega n'abanyapolitike barigishwa n'abanyeshuri muri kaminuza, kuko uwo muvukano iyo wiyubatse abantu bakiri ku rugendo rw'ivyigwa, burya urabandanya n'igihe bazoba bari mu mirimo bakibuka hari ivyo twasanye vyatwubatse. Reka rero ibi tubireke n'ibibi bagakeburana kuko basangiye urugendo. Ico ni ikintu gikomeye cane. Ego, tugarutse ku muhamagaro wanyu, mwavuze ko mwatiwe mw'ibanga ry'ubusaseredoti mu mwaka w'1999. Muba mwibuka ko umuhamagaro wanyu watangwa? Ngira ngo vyaba bingora na jewe hari igihe nicara hamwe nkibaza mbega umuhamagaro wanje ku bisanzwe wavuye. Iyo umuntu avuga ngo wavuye he, hari aho uba wararavye ukaraba abereye Imana ukabakunda n'igishara nyene birya bisanzwe vy'abana bakiri bato. Hari n'igihe ari ijwi riza nkari mu ryaza kwa Samueli, harashoboka n'ibindi vyinshi. Muganje sinakubwira nti ubwo novuga ngo nafatiwe he. Reka mbaze takubwire aho nagenda arangurira ubutumwa nibagiye kugishiramo, kuko kiraza kuzana kumbure gutahura. Jewe ncatigwa mw'ibanga ry'umusaserdoti Rusuku, naciye nja gutangurira ubutumwa muri paruwasi ya Jenda mwaka w'1999 gushika 2002. Nari muri paruwasi ya Jenda, nari mfise ubutumwa bw'umwunganizi wa patiri mukuru, nkamufasha no kuraba ibitunga paruwase, hanyuma kandi nkaba n'umwibutsamana muri lise yo mw'Ijenda no ku bitaro. Aho uca wumva yuko nari mfise ubutumwa buguma hahandi mu kwaruka. Hanyuma 2002 naciye nimukira muri paruwasi ya Bukeye gushika 2005. Aho nyene nari umwunganizi wa patiri mukuru, nkaraba imirima n'ibigega. Hanyuma mugabo kandi nkaba n'umwibutsamana wa lise yo mu Bukeye, yari yobowe n'ababikira bene Terezi. Urumva ko nagumye muri rwa rukurikirane rw'indero y'urwaruka, kandi inkumva ndabihimbanye. 2005 usubiye inyuma gato, narakoze mu vy'igihugu.
mu matora ya 2004-2005 nari mu mugwi w'amatora mu ntara ya Muramvya, nari icegera c'uburongoye urarumva nari nsanzwe ndi vikeri hariya mu ngazo patiri mukuru narabifatanije 2005 gushika 2010 umwepiskopi yangenye kuja kuba patiri mukuru wa paruwasi ya Mayuyu ndagumayo imyaka 5 gushika 2010. Mbere 2010 nangene narabifatanije n'amatora, nari ndongoye umugwi w'ikomine ujejwe amatora muri komine Mukiki. Vyumvikana ko ivyo gukurikirana abantu vyari binyoroheye naho hatabura ibigori. 2010 rero naciye ngaruka iri Bujumbura canja kuba miseminari ntoya iriyo mu Kanyosha, mugabo ndi mu ca gisata rero ca diocese kijejwe inyigisho mboneza kwemera n'amasalamana, nkabandanya rero za nyigisho nakunda. Noneho aho naho nyene nahavuye ngenwa kuba umuyobozi w'uburaro n'indero mu seminari ntoya mu Kanyosha. Nakora ubwo butumwa mbere hari no mu gihe coroshe kuko bijya byashitse 2015 byashitse ndi umuyobozi ajejwe indero n'uburaro mu seminari ntoya mu Kanyosha, ivyari vyoroshe. Mugabo ico nashima nuko abaseminari baratugambukira baratwubaha no muri ivyo bihe bitoroshe. Aho rero naciye ngumaho gushika 2015-2011 umwepiskopi acangena kugenda kuba umwibutsamana mw'ishure nderabamenyeshamana ry'Umutumba bita CFCD Mutumba, cangenda ku umwibutsamana n'umwigisha. Guca ndabandanya ubwo butumwa nongera ndi kw'iparuwasi ya Mutumba, ni paruwasi nyene mu butumwa bwo mw'iparuwasi mbwa ndangura n'ubundi butumwa. Cakuvuga rero ko burya rero nca ntoye wa muhamagaro wavuye, je muhamagaro wanje nawukuye mw'ishure ritoya aho nigiye amashure mato mato hitwa mu Kirehe, mw'ishure rya paruwasi Munanira aho navukiye, ni naho nize gushika mu 6. Hari umupadiri umusaserdoti yarapfuye umutama yitwa Mathias Nzogera, bamutazira Murumba, twese tuzi iryo nga yitwa Mathias Nzogera. Yari sinzi ko navuga yari umushwabuzi wari bereye Imana muri diocese ya Bujumbura, mugabo yararenze imbibe za Bujumbura kuko n'Igitega yaba yagiye nahehe ahantu hose, kandi mu gushwabura baja kwiherera Imana yahera hariya twita muri primaire. Je ndazi yuko bonana kwanje nawe turuduswi vyabaye niga mu wa 3 yadusanze kw'ishuri akegeranya abana, yarakuze cane ashaka ubwo yari afise ingabirano yo kwegeranya abana, akaba hafi akatuganiriza tukamumenya, ntitwabona ko ari umutama ko yari afise iyo ngabirano n'ukuri idasanzwe. Naho rero burya niho twafatiwe, hanyuma nca numva ndabikunda. Ico mwomenya abandi barakuriye mu mihari, barakurira imigwi vy'imigwi twari twagere kubivuga twavuga imihari, je nta muhari n'umwe nakuriye. Arabamba ati birashoboka, byarashobotse nyine. Je nta muhari n'umwe nakuriyemo ndi mutoya kuko nakunda cane gukina umupira w'amaguru. Warampara umwanya umupira w'amaguru wamengo ntavuga ni wamengo na karoti, narawukunda cane ku buryo ntari mfise akandi kanya k'ibintu. Nta muhari nakuriyemo, benshi bakurira mu ngenda yicaye mu bakiro, jewe oya sinigeze mba umukorezi, oya ntabwo umunsi umwe nigeze mba umukorezi ndi umwana. Mugabo kubera uko guhura n'uwo musaserdoti nahavuye sanga hari n'ibindi vyiyongeyeko bituma norohewe no gusaba iseminari ntoya. Ntegereje wa 6 nari muto cane, nari muto rwose, kandi nadubuye rimwe mu wa 6 kandi sinasubiyemo kubera ukutamenya. Oya vyari ibihe kuko ndabona ko bambujije gukora ku nkuru ngo ni umwana mutoya. Amahambere vyari bikaze. Mugabo nsubiye kwiga urumva nkinjira mu 6 nagira nari wa 5, narumva ndi mushasha
ico gihe twigana n'abanyeshuri abo n'abakobwa bafise imyaka 20 n'irenga twe tukaba dutoya bagaca bagomba rero ko botunyikiza ntituje imbere muganje nagiye na gatanu sinigeze ndetse ikibanza cya gatanu hanyuma nsubiye kwiga rero ndatora ko ubu hama mwiseminari wari umuryango wuguruye ari umuryango wuguruye cyane mwiseminari yo mu Kanyosha ndiga nta kibazo na kimwe nari mfise ndaheza y'imyaka 4 gushika mu 10 hama mpejeje mu 10 hari haciye muri byaje kugana amasengero no gutwara amaseminari narabibayemo narize mu ikoreje hanyuma amaseminari asubiye gutangura nacenza amaseminari y'Umureti Ngozi cyane niga imyaka 3 y'amashuri yisumbuye igice kigira kabiri hama rero urumva nta ngorane nari nabifitsemo sinari umukristo w'imbere mugakandi sinari n'uyu muga narakunda gusenga ico novuga coco namwe shira imbere kwari ukushira imbuga ya misa imbere ico oye naraciyumvamo kandi ntaboninda gukimbohera hama naciye ninjira mu seminari nkuru nta kibazo nta ngorane ndagira ndiga ndasenga haracamo ibicamo nyene hama mugabo umukamara nshikana kuri iyo ntambwe aho yari yashatse ko nshika n'uyu munsi ndamukengurukira nuko nukugushimira no gushimira Imana ego mwavuze ko muri yubile ariko nobivuga mwebwe uno munsi urumva ko urugendo atari ruto umuntu afite imyaka 25 burya abakuze yego none uno munsi yubile yayo murisigura gute mva gute iryo jambo ryonyene uravye muri Bibiliya urabona ko yubile na kanyamuneza akanyamuneza umuntu yigena mugabo rya yubile irimwe ibice bibiri hari aho tuza turavyibagira mugabo hari ibice bibiri kandi bihambaye ubwa mbere birumvikana na kanyamuneza umuntu agira akanyamuneza Imana imushikanya aho nyene kandi yaciye henshi kandi atagumye agororotse ico ni igice cya mbere na kanyamuneza kandi ico kiza imbere ya vyose ariko hari ikindi gice nico gice cya mbere cubakirako usaba imbabazi uko umuntu agera ahantu atabuze ivyo yamenaguye ico gice rero hari aho tucibagira kandi ariho twubakira hariho ibyo tutaba twaragoroye mugabo mukama akagenda aragorora kubera ari urukundo kigomba ndakako kanyamuneza rero kayubile agafise ku civugo canje c'ubusaserdoti dusanga kwa Yohani mu Njiri kigabane ca 16 agace ka 33 Yesu ati abwira abigisha ati muragumya umutima ati mwese muzobona amagorwa ariko muragumya umutima naratsinze isi nico civugo canje c'ubusaserdoti kandi kirafise kahise nicapfuye sinapfuye kwicara ukoye ngo ni vya bindi ngo ndabonekeye canke ngo ndabwiwe oya kirafise kahise hari naho tuzobigaruka ko mu kindi gihe canke n'ubu naho bimenye ego uno munsi umuntu ariko arabaraba ingufu muracyazifise mugare abandi baca batangura kuraba ku mushakashatsi burya imyaka kiragenda batangura kwibaza ati umuntu ariko aragira imyaka ngira nk'iyo mufise no mwibanga ry'ubusaseredoti busuku ati hariho ikintu yoba yicuza hariho abantu baca hanze barabivuga bagiye abasaseredoti bo hanze petetre tangura kubwira ati iyo menya sinari kuja mu busaseredoti kuko umuntu atambuye gukuragira amagara abatambuye gusa nk'ayagabanuka no munsi harimo ikintu ambwira ati nokwicuza kubona nagiye kwihera Imana kumbure sinje mu bindi umuntu ntabona utuntu yiyumvira birashika ariko hari utuntu wiyumvira turengana tuhava tuba n'imiryango ya sekibi mugabo ukarengana hari n'ibindi umuntu ashobora kugira ihangiro Satani kamutwara neza mugabo jewe mubwiranda buke mfise kandi si buke Imana nshikanye ngaha sinoreka gukenguruka banca nibuka Yesu avuga ati nimwikihaye mu mashetani yabagamburukiye mu bayirukanye
ariko muranezerwa no ku izina ryanyu ryanditse mu ijuru. Ico rero kikande neza. Naryo jambo ry'Imana nzokoresha kuwa gatandatu iyo nahimbaza Yubile. Ntimbagwe no ku izina ryanje basi bishitse ngaha kandi bikiruruzwa n'umukama. Si bose bakenguruka mugabo ntaco ntawambaye yambaye ivyera iminsi yose, ariko nje ntaco nicuza, je ndacahimbawe. Ubuzima bw'umubiri burayumbagirika mugabo ndacagendagenda, kandi kubw'Imana n'ubu ndacagendagenda. Iyo mvyutse nkarenze inkuka ya misa ndumva akanyamuneza. Je ndakunda cane inkuka ya misa yo mu gatondo, kenshi naho nabise yo ku murango. Yo mu gatondo je ndayita inkuka ya misa d'intention spéciale, kuko niyimpa icitegererezo c'uwo munsi kandi kanyubaka. Si uko ndi patiri ngo naravyitse muri theologie canke muri spiritualité, oya, ndavyemera jewe nyene ubwanje kuva ku bimwe vya kera nk'uko vyari bisanzwe biri ku nkuka ya misa. Rero nibaza ko sinibanza ndemera ko ari uko nyene. Yego, nk'ibintu bitatu musabikaniza bariko baradukurikirana biri imyaka 25 mumaze mu that's kari vyinshi muga mwimbere nk'utuntu dutatu musabikaniza bariko baradukurikirana bibuka mwiri banga ryanyu. Hava bingora gutora bitatu muri vyinshi. Mugabo ico nosabikaniriza abariko baradukurikirana, abakristo n'abatari bo, kandi burya hari aho twibaza ngo abakristo ntibakurikira bene ibiganiro bonyene. Oya, sivyo na gato, kuko je ndafise abagenzi bankurikira iyo ndiko ndasabikanya ijambo ry'Imana kuri Radio Maria Burundi kuwa gatanu. Ndafise abagenzi banje b'abayisilamu bahora bambwira, bananyandikira message ati duhora twumviriza ijambo ry'Imana n'abayisilamu. Hari umuyisilamu yaje arabimbwira ati erega n'abana banje afise 5, babiri muri bo baranganguranye ngo bashaka kuja muri katolika, kandi yarabemereye. Yego, barabatije abo babiri. Rero ko icambere rero jewe nosabikaniriza abantu abatwumviriza nuko ubuzima bw'umuntu nuko bugira aho bushingiye, kugira ishingiro ry'ubuzima. Sinzi uko nocika nababwani fondement, kugira umushinge. Ni vyiza ko umuntu yagira umushinge w'ubuzima. Uwo mushinge rero ategerezwa kubitondera, ntahava asangayo bushinze ku musenyi. Uwo mushinge ni uwo kwitondera ukaraba w'ubushinge. Rero nshaka ko kuko najewe naho ngenda mvyuka, nshaka ko umuntu yogira uwo mushinge mu Mana, agasenga, agafata umwanya agasenga. Tuba twibaza ko gusenga ni ukuvuga amajambo menshi, birozari, uriki, bimwe bituruhisha. Oya, si ico gusa, ivyo birimwo, mugabo gusenga ukamenya izina ry'Imana atari ibi tuvuga ngo kuyishira imbere gusa. Bayo wawe ni wishitse imbere irashobora kubandanya igenda nawe wasubiye inyuma. Oya, kumenya ikibanza c'Imana muri wewe, ukabona akanya Imana yagiye irakwiyereka, kuko ni henshi twiyereka ntitwabona. Ni vyiza ko dufata ako kanya kugira umushinge ahantu mu Mana. Ica kabiri ni muri iyo ntumbero nyene, wa muntu uzi ko amenya Imana ukaba umukristo, inkuka ya misa yishire mu buzima, yinjireyo, ntuyihe ikibanza gitoya, yishire mu buzima. Ndabivuga nk'uvyemera atari nka padiri gusa. Shira mu buzima inkuka ya misa, kuko niho uzopfa guhura na Yesu. Muramwira ariko ndatwenza muri Ruwanje, hari abantu bafashe Ruwanje bayisumbisha inkuka ya misa. Ndababwira mbega muri Ruwanje hari aho murumva Yesu avuga ngo akire murye mwese, akire muri mwese. Ya inkuka ya misa, ikibanza cy'inkuka ya misa. Kigira gatatu haba bazana mu bya teoloji gusa, ya si teoloji gusa, ni iby'umuntu abamo. Jewe sinavuga ko ndi umumariya nuko bahora babivuga cyane. Oya, yabitwere imyifato yanyu rimwe na rimwe. Kumbure. Oya, jewe ntabwo uravuga ko ndi umumariya. Mugabo je ndazi ikiyago nganira n'umuvyeyi Bikira Mariya mvyutse si kirekire, naho novuga nti mwaramutse Mariya, ndumva ko binkwiye, ndumva ko
mfatanye n'uwo muvyeyi. Nanone mbere akantu nokwibira nuko igihe natangura integuro yayihimbazwa rya yubile, ubutumire bwa mbere nabutwaye mu gasengero k'umuvyeyi kuri Mose Igikungu, kugira ngo abe umutumire wanje wa mbere azoba kumwe nanje akumwe yari Kana mu Galili, yaba umutumire wa mbere mu vyo ndimwo vyose, noneho tuzoce twana reka subiremwo bitatu: gushikira ishingiro mu Mana, mu gusenga, hanyuma guha ikibanza inkuka ya misa igihe cose, hanyuma kuba kumwe n'umuvyeyi Bikira Mariya. Nuko bakunzi ba Action Vibe TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, mwavyumvise yuko turi kumwe n'umusaseredoti w'umukama Patiri Anastase Uwizera. Mwumvise yuko haba mu vya Eklezia amaze gukora ibitari bike ndetse no mu bijanye n'igihugu. None rero duhindukize akabazo naho dutandukire bavuga igice kigira kabiri. Mbega uno munsi Eklezia muyibona gute? Bivanye nuko igihe mwatangura mu musaseredoti ko bari muyizi canke mwayibona, uno munsi ugerageje kutubwira uno munsi ubona gute? Ndahava nifashisha ivyo nize mw'ishure, mugabo sivyo nshaka ivyo mvuga ndabivuge nk'uburabira muhira, birumvikana ko Eklezia mawe ni muhira. Eklezia nk'umuryango, kandi je ndakunda iryo jambo Eklezia muryango, Eglise famille, Eklezia muryango ni amajambo yaje nyuma y'inama ya kabiri yabereye i Vatikano bwa kabiri, niyo twifashisha, mugabo ntitwona ivyo vyanditse gusa. Eklezia nk'umuryango, haraho duca tubona Eklezia kwa kundi yubatse, papa, episkopi, abasaserdoti bunganira abepiskopi, ubu tukaca tubona n'abihebeye Imana n'abandi basangirabutumwa benshi. Ariko tubanze tubone ko iyo Eklezia muryango burya twayikuye ku bavyeyi. Ndakubwiye ko mawe yari umurejiyo, naramubona ko agenda gusenga kandi bisabisha bizi. Nkubwiye ko dawe yari umumenyeshamana, menya yuko atahe ameze gute ntiyigera aduha agahengo ariko turara tutaguze icakora. Atahe ameze gute, kandi umunsi umwe ariko aragera mu zabukuru, naramubwiye nti muvyeyi wanje dawe, ivyo wakoreye Eklezia jewe nka Padiri Anastase umuhungu wawe je ndibaza batavyo nzoshika, kuko ndavye umwete yagize, nkabona ukuntu yitanga mu gutegura abaronka amasakaramentu, mu kugenda gutora umubiri wa Kristu, agenda ku paruwasi azana kw'ishure ry'itabariro iwacu, kandi ntitwari dufise aho tubika umukama. Oya, ntaho twari dufise, nukuvuga yaragenda akazana, agenda n'amaguru ibirometero hafi indwi, akagenda akazana agasangiza, kuko niwe yamusangije wenyene ngaho, hanyuma agasubizayo, hama agataha. Aho ni kuwa gatandatu, uwo twaragira imyimbazo co kuwa gatandatu ku muhinga wa Mungu mu gitondo 11 y'abagiye ku paruwasi, akazana umukama agahimbarisha, canke murumuna we agahimbarisha ko nawe yari umumenyeshamana, agasangiza, akarindira igihimbazo gira kabiri, agasangiza, agaca asubiza ku paruwasi. Kandi mena n'urugendo si ruto, turakora ibiharuro, ugende munanira mwenga si hafi, ubunya si hagufi. Hanyuma agataha ku mugoroba, hagati mu ndwi yari afise iminsi 4 yo kuja kwigisha inyigisho ndoramana hariya ku paruwasi. Nakubwiye yari umumenyeshamana wo ku mugwa mukuru wa paruwasi. Ncamona rero Eklezia si ya papa, si ya episkopi gusa bari muri iyo, ariko bajya abantu twita babaye abantu mugenzi, bajya rero ni Eklezia. Ubu rero ndi mu butumwa bw'ibutsamana mu bitaro, ubu rero niho mbona Eklezia yariyo. Iyo ninjiye mu bitaro nasanga abantu benshi jewe nze kubona aho ndamurira ubutumwa
n'abantu barwaye amakanseri ku buryo bwinshi. Niho uca ubona akubwiye ati patiri nashaka amasakaramentu. Ikindi mbere gihora kinamboraho ni uko bataba bari abakatolika gusa, ukabona nk'umuntu w'umuporoti patiri nashaka umpezagire. Iyo ngingo bwabo bya ekleziya n'iriya nyene igizwe n'abantu twita ko basanzwe ariko aribo baduha ubutumwa. Nico gituma navuze ko ari abasanzwe, erega nibo baduha ubutumwa. Yego cane ngira ngo niko nobitaho. Yego twariko turavuga ibijyanye na ekleziya mu majambo make muratwereka ari y'abantu bose, umwe wese yiyumva bashaka n'utari umukirisitu, ngira ngo nk'umuntu atari umukatolika avuga ati mpezagira, ibyaha bindi atavuga ati umwana ntashobora kwikura mu muryango. Ego ku bijyanye none n'igihugu naho no munsi umusaseredoti w'umukama ubibona gute? Igihugu navuga reka ndakibona burya ikintu urimo ntacubona, utari muri cyo niwe kenshi akubonera ibyo murimo, ariko ndakibona kandi jefise umwizero, ngira nuko nitwe wizeye. Ndumva cyane nkabona imyidogo iri mu bantu, n'ibyo turi mu bihe bitoroshe, ariko jewe ndavyemera, naho bidukora ko twese ndavyemera, mvuga nti bene wacu iyi ni intambwe gusa, so nekinetako mw'ifaransa ni intambwe duciyeko turiko turarengana. Iyo uriko uragendagenda hari aho uca mu mabwa, hari aho ugwa mu banga, hari aho uca mu mabuye, uriko uragendagenda n'ibyama bigororotse. None ntitwahava tuguma twidoga tubona twite kuri naka twite kuri naka, nibyo haba hari habari imbere, kandi burya uri imbere byose babigutamo. Ngo biramunaniye ariko babaruka ati utarabura kugira ngo utsinzi barabitse urabibona. Ariko jewe mvuga nti nitureke kuguma mu bintu tubona bigoramye gusa, reka basi tubone ko ari umusaraba, tubifate ko ari inzira y'umusaraba, tugenda tuba tuvyuka tuwikoreye tugwako, ariko imbere ibabe nyuma y'uwo musaraba harimo akanyamuneza kizuka kandi tuzozuka. Nivyo ngerega n'abantu mbonye bafise ivyo bajejwe mu gihugu, abandi bavuga ngo muhamo twitogera bashavuye, birumvikana. Reka reka gushakura namwe ngo muduteko vyose, reka dufate ko turiko duca hagumye, kandi umukama reka dutegurira ahandi ca gihugu yatwemerera. Uno munsi umuvyeyi papa muri sinode arahamagarira yuko abasaseredoti n'abakirisu, ko ndavuga abarayike, boja hamwe bakubaka ekleziya nongirami n'abakirisu b'abarayike bakagira ijambo. Ego uno munsi mubona hano muri twavuga muri diyoseze cyangwa mu gihugu cacu abakirisu b'abarayike bafise ijambo canke barafise ijambo bavuga kugira ngo ekleziya itere imbere? Ego wambajije icyiyumviro cy'iwanjye, sindiko ndavuga nk'umuvugizi wa ekleziya, turiko tuganira nk'abari mu muryango ko twivyariwe n'Imana. Amajambo ndagakunda cane, umuryango w'abivyariwe n'Imana ngo kwa Yohani gabane ca mbere agace ka 13, abivyariwe n'Imana, rero turabivyariwe n'Imana. Kubona tuvuga tuti abakristu b'abayike mbega barafise uruhara mu buzima bwa ekleziya? Ego cane. Hariho abibaza ngo kugira ngo ijambo muri ekleziya ngo nuko wogenda ukambara ijajipe ya patiri. Oya, kandi no mu muryango usanzwe hariho amabanga ya seruko, hari na ruko, hariho amabanga y'umwana mukuru, hariho amabanga ya naka, kandi bose bakubaka, umuryango ukiyubaka. Abakristo barayike je mbona bafise ijambo, kandi je naho mperereye mbona bafise ubutumwa butari buke, barafise ubutumwa butari buke, kumure bitahoraho kera, atari uko bari bari mu ijambo, ariko ko byari ibihe tutaratahura ko hari ubutumwa abakristo barayike bakora mu kubaka, atari ukunganira gusa, oya gukubaka ekleziya muryango. Ijambo rero mugabo hari abashaka kuryiyima,
abo rero ni babandi bashaka gusubirira abandi. Uyu muntu wese arafise ibyo ateje, kandi kugira ngo bigende neza ni uko ibintu byose bigize uwo mubiri witwa ekleziya bikorana nk'ingingo nyene. Yego, murakoze cyane, ngira twaba dusa n'abariko barasoza. Uno munsi urwaruka warakoreye ubutumwa urwaruka aho ubaye mu gihugu, urabona urwaruka nkuko bariko barabivuga. Uno munsi ijambo mubwire urwaruka ubatekereye. Iyo natekerera urwaruka n'irya nyene natekereye n'abandi. Vuga nti rwaruka, ibintu muriko murabona ubu bihindagurika mw'isi ntibibatwara ubwenge. Bibatwara ubwenge ngo mubone umengo iterambere n'ibyo mukurikira muri ivyo bishitse bishaje. Oya, twibuke ko Imana niyo tanguriro n'iherezo, Alfa na Omega. Ukagenda wibaza yuko bishasha arivyo bigiye kukubaka, uribuka ko agashitsi ka kera kavumbika umuntu. Mugabo nawe ucumbwira ngo muhindi musha gutera amabavu canke ngo amase ya kera naho mu rutana. Hava bivuga umwego biravuguruzanya, haba na gato shingira mu Mana, hanyuma mwumvirize, kuko abantu benshi ntibaronka umwanya wo kumviriza, bashaka kwirukanga. Sinzi ko urabibona n'aya matelefone n'ibindi, urabona vyo biradutwara umwanya munini. Uraraba no mw'ibarabara bafise ibintu mu matwi, uranamubwira. Sinzi ubona aciye iruhande ariko ndanyonga imodoka yashize ibintu mu matwi, mvuze klaxon na kimwe rwose yari. Hanyuma ndagenda ndampagarira ku birenge vyiwe, arasimba, ndamubwira ko ivyo bintu mu matwi ndakubwire, arabikunda. Urabona nk'uko nari ndakugonze, umugango wari unkoye ubusa. Oya, sinanaguhoye ubusa, erega wari guca ahantu haca imiduga. Hanyuma ntiwigeze wumviriza. Hariho rero kubura kumviriza. Ngero urwaruka fata akanya ko kumviriza. Reka kubona ko abakuze umengo bararengenzwe, umengo bari inyuma. Oya, umviriza. Hanyuma nabo nyene baze baravugana hagati yabo, bareke kuvugana utuntu tutuguguruza, baronke ishingiro, baze barafashanya mu gutera intambwe. Kandi ivyo birashoboka, ni umwizero ko barafise nabo nyine aho barabira. Mugabo adashingiye mu Mana vyose ntibikunda. Ego, urwaruka rurashingiye no mu miryango, mu ngo z'uno munsi. Zozihanura iki? Ariko kanya tukuboneye ngo zihanura iki imiryango no munsi yawe? Ngira bavanindira mu gisata c'ingo n'imiryango atari yasaze nkorera ubutumwa. Mugabo nabo nyene twarigeze gukora, kandi dusangira n'inyigisho barabandukira nkazitegura tukazisabikanya. Navyo nyene ico gisata ndagikunda rwose. Najyana igihe namaze mutumba, ahanini jewe nije nari mfise abitegurira ubugenero Kristu bo mu gice c'abafonctionnaire. Yego, twahura iminsi ya gatandatu mu gitondo. Hari vyinshi bihanze ingo n'ivyo, kandi biriko biratugora, aho tubona urugo rwiyubaka kuwa gatandatu hakagera kuwa kabiri rugikurikira batanguye kuvana. Kandi biriho naho bidashoka bimeneka, bigaragara muga biriho. Biva ku bintu vyinshi nkaho bifata ngo abicire hamwe. Mugabe ico novuga coco ni uko ubwo rugendo rwo kubana Rukristu benshi ntibavyitegurira bikwiye, nta mwanya babiha. Ndabira natwe hari igihe badusamaza, ugasanga nabo nyine bayambarte mu gifaransa bagukweze, ugasanga waguye mu mutego. Ugiye kubera isi iguma yiruka n'abantu baguma biruka, ahubwira ngo jewe mufise akanya gato, none ngo njegurira bakishishirizamu ngo nzofuma niga kabiri ku munsi. Ereko ereka igihambaye si birya bintu biga, si kirya nyigisha, n'urya mwanya bamarana bariko baragendana bazanana kwiga. Urya mwanya ni n'urugendo kandi urakenewe cyane. None ubu ntawo tukigira. Nibi vyo kurungika inyigisho ngo tuzokwiga tubonana, cyangwa ngo ndungikire,
navyo nyene reka biratesha birimwo mu bintu biriko biratugora kuko abantu ntibamenyana bamenyana ku mafoto bamenyana ku masanamu bamenyana mu buhinga ngurukanabumenyi mugabo ntibabonana nk'abantu hageze rero ko babonana nk'abantu baba ari abanyamahanga acabona uduhembe twari tunyegeye ahantu atigeze abona tugaca dusokoroka kahise kumwe kakamenyekana kahise kuwundi kakamenyekana gaca haba gusekana muri ubwo gusekana rero haca haba gutakirana kuko ntibarose umwanya wo gusekana bakigendana je narambwira abagenyi shaka muhebane mutiriko muragendana kuko ntawe murashika muracariko muraronderana mutarashika ahantu mushira ku gikumo ca nyuma kandi ubuzima bwanyu bwose imisi yose y'ubuzima bwabo sekana mukigendana niyo muzoronka umwanya wo gusubira kuvuka gushaka ivyo rero biriko birahera nico gituma abantu usanga bagiye kugira ubugeni bagasanga ni bashasha abanyamahanga kuri bo urakoze nawe ngira ngo no munsi ko twababonye utubazo twari twinshi ariko turiko turagerageza tugabanya abaseminari no musarira ku seminari y'abantonyi y'abankuru y'aba basaseredoti bagenzawe byihebeye Imana mu Rwanda rusange akajambo no munsi wo ubizemo babwiye ku bwepiskopi ijambo ubutumwa ni bwabundi burya burya shingiro navuze ku bakristo barayike riri no kuri twese ku musaseredoti nyinogeranda papa ariko aratwibutsa natwe kugira ngo bikurikirana atwibutsa ko duhereza inkuka ya misa ariho turi umutima n'umubiri kuko birashoboka umunsi umwe yari uwamenga gatera inkuru ariko aravuga ati erega ushobora gusanga batwaye telefone ko yakubereye n'ikimazi ikigirwamana bizoja hava bishika usanga ari kuvuga ngo kubwira hamwe nawe no muri wegende ushitse hejuru telefone kandi ivyo birashoboka uhereza inkuka ya misa ari uri nk'uko umweranda Yohani Mariya Vianney abitwibutsa uhereza inkuka ya misa ari uri ushingiye muri iyo mana nyene yagushoboje gusabikanya ibyiza byayo uyisabikaniriza abandi nawe wibanze ishingiro mu mana natwebwe naho twiyebeye imana nabo baseminari nabo bari mu madovisiya ishingiro ni ryarindi mu mana ntuje gusenga kuko biri kuri orere ntuje gusenga kuko ukiri ko urabungabunga muri formation oya senga kuko biri muri wowe nyine ndame umweranda Yohani Damascene tugira ko igisabisho ari kiruruzwa ry'umutima ikanywana n'Imana none urumva udasenga apana kuja mw'isengero ko ushobora kuja mw'isengero utari kurasenga mugasengero urumva niho duhurira n'Imana ariko ugende ufise umutima wamaze umwana n'Imana hama ntihasenga beranda gusa hariho abavuga ngo cyangwa tewe ndo mucumuzi kuja mw'isengero ngo ndumva bingora ahubwo naho nyene barukwiye kugenda none nyakiri urwaye genda Imana ikeneye uko nyene nkuko yibwira Augustin ati ingo uko nyene uri ingo unzanira uko nyene si wewe umubweranda nije ndaguha ingo rero uko nyene uri mwavuze muri kwitwidondora yuko mwakunda umupira w'amaguru cyane ega no muri ababazi no muri seminari nkuru ariko iza mu Gifaransa no muri seminari nkuru umwari gukaza mu gukina agapira ntongira na mwavyivuge kubabeshera no munsi muravyibuka ko mwakina agapira muri seminari nkuru umupira w'amaguru nakubwiye nawe utangiye niga mu mashuri y'intango guma ndawukunda no mu seminari ntoya narawukunda gusa mu seminari ntoya kubera nari imanutse ruguru hari ibintu by'abanyagisagara n'abavuye mu mitumba bita ngo n'abasitose n'abakamposi citadin campagnard umanutse rero ruguru utaramenya kuvuga igiswahili naho ukina gute byari bigoye kugira ngo uje muri 11 ba mbere no kugira uje muri 18
bari ku rutonde cyari ikibazo mugabo jewe ndazi nagiye muri 11 ba mbere niga mu w'icenda aho rero urumva byari ngombwa kuko nari nzi kuwukina nubwo nari muto nje narabubandanije no mesenari nkuru mbere mesenari nkuru turi batatu barigeze kutwandika mu mugwi w'igihugu equipe nationale hama tugiye kurondera urusha kwa padiri arongoye seminari nimwe yatubwiye ati nimuhitemo no kuja gukinira igihugu canke kwihebera imana mubandanye ico mwaziye ngaha turaheba rero mugabo nukuvuga yuko twari dufise iyo nzira cyangwa dufise uwo munezero wo gukina umupira kandi twari tuwuzi jewe mbere naho nari maze kwatirwa narabubandanije abana benshi b'ico gihe ubu bakuze kenshi bari banzi kubera umupira kuko narabubandanije nagiye kuwuheba umpindutse kuko iyo wakinye cyane iyo wagize iyo myimenyerezo nyine yinonora imitsi ukarenza hari igihe biguhinduka ntabwo bihinduka amaguru aratangura kutatumbera mugabo ndawukunda sinawuhevye kera gira imyaka 10 ya 10 yego hariho bibaza ko nk'abasaseredoti cyangwa ababikira cyangwa bose imana batagira siporo ngira ngo sinibaza ushobora kubabwira ko atari byo oya sivyo none uwo kwinonora gute none ko umubiri ukeneye kunonoka kandi ari ngombwa raba hariho n'ibigwaragwara byanza birafata abantu kera kubera uko kwiyumvira kutari kuko naje ndibuka ko ndi umupadiri mushasha maze nk'umwaka n'igice uwo tumusaseredoti twabana yarakuze cyane ko navutse ari patiri yarigeze kuba mbaza abonye nambaye ikabutura y'amashesheti maremare ikoti yo na jezi agapira acambwira ngo none wari gukina umeze ari meze uku niko niwo mwambaro wo gukina umupira w'amaguru twabikina twambaye ikanzu byari biriya bihe mugabo ikanzu si y'umupira w'amaguru bivuga rero yuko hariho bimwe byashobora kutubuza kubandanya tunonora imitsi kugira ngo za ngingo z'umubiri zigume zugurutse erega dushobore kubandanya ubutumwa none utananotse woja mu butumwa ari Bujumbura uretse ubuko byaze biratugora nyine twese tutigeze kugenda n'amaguru kandi urabona ko hari umuntu atigera yava mu nzu yinjira mu modoka amagashiti iyo agiye gukorera akava mu modoka yinjira mu biro akabaho gutyo kubera rero ko ntaguma yicaye igihimba c'umubiri ca mbere gitangura kurwara mu mugongo kubera icyo bita sedentarite excessive kuguma wicaye umwanya urenze nanjye ingingo z'umubiri zirakeneye kunonoka ari umuburayika w'urebeye imana ari umupadiri utegereza kwinonora kugira ngo unonokere ubutumwa ugende uzinga amano imirambi ugenda kumenyesha inkuru nziza aho ariho hose kuko ubishoboye na za ndwara zituzingamika tuzitsinde ibyo narigeze kuzingama n'umuganga arambwira ngo ntizosubira gutambuka mugabo haheze nk'ukwezi nagiye aho banonora haheze nk'ukwezi twarahuye muri uragendagendeye ndagendagenda n'umwe ndagendagenda ego nuko rero abantu cyangwa umva boshimira muri ubu buzima bw'ubusaseredoti imyaka 25 cyangwa y'ubuzima bwanyu umva boshimira bariho niba ariho badusakanira kugira ngo kabazo kanyu sinone kagushima abambere n'abavutse n'abavyeyi banje banderesheje ubuntu n'ubuvuzi nakubwiye ko ntari umukristo w'indani rwose mugabo barankundishije gusenga bankundisha inkuka ya misa ndabakengurukira cyane nakubwiye ko na dawe nabimubwiye ko ubutumwa yakoreye eklezia nanjye nka padiri mbona umengo ntabwo nzoshikira mugabo jewe burya intumbero mfise nka padiri no gufata umwanya gutanga umwanya mu gifaransa na disponibilité nico jewe n'iryo shingiro nihaye na disponibilité uha umwanya umuntu ugusavye
ico woshobora ukagikora ukakibangukira ubangukira ikintu hari ibyo nshobora n'ibyo ntashobora mugabo ico ndagifise mu mutwe ndakengurukira rero bavyeyi ndakengurukira birumvikana bagiye barandera muri bo harimo abasaserdoti bagiye baramfata ukuboko gusa narahomvye umusaserdoti yakoresheje stage y'umwaka wose 1994 yitavye Imana akiri muto umuhisi Patrick Didas ndayiragije yandeze neza aramba hafi Imana iramuhamagara agisanganya ry'imodoka narahomvye kuko naramubonamo umuvyeyi we none naho ndagifaratiri nawe ari padiri mukuru yamuhamagara frere mon frere akanyereka umuvukanye kumva akanyamuneza yarazi kumbona njavuye akamenya ingene ngarura yarazi ingene namuharo mate ndakebura kandi akaze akamenya n'ingene aza kungarura atamwika ico gihe hari nko muri paruwasi hehe ico gihe twari hari imbere mu bihe bitameze neza 94 umwepiskopi yari yampaye ubutumwa buja kugira umwimenyerezo stage annuel muri paruwasi ya Karinzi ni muri komine Mutamba hari hagoye hanyuma naragiyeyo Patiri abapadiri bari bari benshi Patiri yari umwe Ademus Patrick Didas nawe yaraherutse kugenwa ngo Padiri mukuru hapfuye ibintu bigoye duca tubanaho amezi 3 gusa muri paruwasi ya Matara haruguru mu Nyabiraba abapadiri bari Padiri yarariyo yarahunze bahaje kumwica na Faratiri nawe nyine yari stage yarahunze bahaje noneho umwepiskopi acagena Padiri Didas waje kuba Padiri mukuru w'Matara aho hantu agumye hari mukuru hanyuma none hacajanisha na tewe kuja kubandanya stage hariya twari ahantu hagoye n'ukuri hari hagoye ku mpande zibiri hari hagoye igice bita ngo ni igice ngo kirimo ngo barobeye ngo basaya hakaba n'igice kirimo abasirikare n'abandi bahungiye ku paruwasi twe twaba nko mu ikambi ivyari vyoroshe ariko twaragenda ku butumwa ubwiza bw'abakristo barayite naho rero njyewe ndabushingira bari bakeneye kubanyotora amasakaramentu mugabo ko Padiri ntari bushikeye ariko baramuhurira akavuga ati uraza hanyuma narabikunze kandi n'ingene twakorana n'abasirikare b'ico gihe uko mu nyuma zanjye ngo harahindutse ibintu mugana tukibana nawe nyine harahindutse ibintu kandi baragomba kumwaka ubuzima arahunga aramara iminsi nk'ine yarahunze je nahasigaye mugabo biramfasha ko nanjye nagiye ndabona ngatahura ico gihe rero ndabona ingene abantu nabo basirikare nabo nyene navyo baramburira akavuga ati uyu munsi harya hantu ntihatomora kume hafi cyane akambwira ati ingo utujane babimbwiye rimwe kuko Padiri ahunze yabunze n'amakuru nsigarana imodoka ya paruwasi nari maze kuyimenya nari nizeye urushaka gufata ikibanza gusa ubwana aragenda mw'ibarabara bakambwira ati ingo tujane hajya ntumva ubwoba bakambwira ati wowe nturenga hajya ukatira hajya ahasigaye twe tugiye mu gikorwa mbona ko naho nyine nubwo byari bigoye hari hamwe ahantu hose hari abafise ubuntu yego ntawafatira ikivumba ngo bani beza oya nta beza bahereza ko nta babi bahereza bose hama harimo abubaka nuko bakunzi ba Action Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje dusa n'abasozereye kino kiganiro ino televiziyo ni icamwa novuga c'ubutumwa bw'abanyeshuri b'abakatolika bahoze muri za kaminuza uno munsi biyumviriye kugira bahesha iteka abandi mu kugira ino televiziyo. Iyi televiziyo ni imwe mu biyo muzobona ko nk'ibi mwariko murabona uno munsi ibiganiro byubaka umutima. Murazi yuko ku buhinga bwa none haca byinshi
ariko tubatumirira gukurikirana ino televiziyo ikorera kuri YouTube muri kino gihe. None rero Patiri, twagize Imana tukakuronka uno munsi, udufasha gutumirira abasaseredoti, ababikira, abihebeye Imana ko bazoza bararaba ino televiziyo bakagira na sabone kugira ngo baze barabona ibiganiro by'ino televiziyo. Ndadindindiriye kuza guhereza kaburimbi. Oya sinahereza. Oya kugira ngo bimenye hamenyekane. Erega muri ya mihora ducishamwo kumenyesha inkuru nziza nahanye. Yego. Muri ya mihora myinshi. Ubundi buhinga. Turacisha inkuru nziza mu buhinga bugezweho. Nuko navuze Ikinyarwanda muga ntaco nibyo tumenyereye, aho tuba tugeze niho ducisha ubutumwa. Baravyumviriza mugabo nuko muba mwamenyekanishije. Yego. Nk'ubu jewe yataba Padiri Ignace Nkurunziza yabimbariye, avuga nti n'abantu bagomba banyabure bagende gukoresha amajwi n'amasanamu yanje bayahindukiza bonona. Mugabo ivy'ubutumwa ndazi ko umwe wese avyimba. Turakeneye, hariho abantu bakeneye ibibene biganiro. Ndazi yuko ejo canke igihe ejo bazobigusaba. Duhe ca kiganiro twumva hanahana. Kandi n'ahandi no ku zindi yandi maradiyo canke amateleviziyo ntuzotangaje no ku bazobigusaba. Hariho abantu benshi banyotewe ibiganiro bene. Ni benshi cane. Hama ntibibagire yuko mu mihingo y'isi henshi hari intambara. Hari abantu banyegeye ahantu bariko baratungwa n'ubu butumwa buca bene ahanye. Hariho abantu bari hari intambara nyinshi rwose, hari n'abandi bikumiriye banyegeye ahantu mugabo ugasanga arafise aho yovoma, none aharonse n'ivyiza. Turiho abasaseredoti n'abihebeye Imana n'abandi bafasha gutumwa muri ekleziya. Ufasha bene ibiye ntibitugora. Narirya usanga byateye imbere kubera ushizemo ijwi ryawe. Iryo jwi rero riba rikenewe, ni ijwi rigushikiriza inkuru nziza ahantu hose. Nk'uko mwavyumvise rero, ikaba ari imwe mu mateleviziyo muzobona ko ivyubaka. Nitwibagiye gushimira umusaseredoti w'umukama Patiri Anastase Uwizera, turabakengurukiye. Urakahezagirwa n'Imana, naje ndagukengurukiye. Twayaze tugomba kubaka ekleziya y'umuryango, dukomeza ekleziya y'umuryango, ariko ndakengurukiye kandi n'abazanye iki ciyumviro, baba Padiri Ignace cyangwa abandi mukorana ni benshi ndabizi, muragahora muri basa muragabijuru. Ndabakengurukiye nabo bose bariko barabikurikirana, turi kumwe ntabaturoye. Ejo cyangwa hirya y'ejo tuzotora irindi hangiro. Yego, kandi mushatse n'ibindi muzobironka ku gatandatu. Aho nzoba ndiko ndahimbaza yubile yanje hariya muri Paruwase Munanira, nzo igirira imisi izotangura saa 4. Yego, radiyo Gakora yaravuze ko ishobora kubishyira ligne. Mubonye bibaye ngombwa murashobora kuronka inyigisho zindi. Yego. Nuko rero abanywanyi ba Asia Vibe TV, iteka ryawe mwavyumvise. Muri Paruwase Munanira turabaramukije, tubaha n'ikaze kugira namwe muze muragira sabone ntibizoze birabacika. Abakristo mwese mukurikirana ino televiziyo, mubandanye mugira sabone, mugira amakomantere, mupartaja kugira muzobone n'ibindi biganiro. Ikiganiro bari mwagishikirijwe na Olivier Ntwari, tukazosubira mu bindi biganiro. Murakoze.